Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda nahazwa mukama. Muri rya minsi Yesu yavugiye imbere y'ishengero n'abagishwa ati: muragowe mwabigisha mwe n'abafarizayo mwiyorobeka mushikana ituro rya menta n'irya aneta n'irya kumina mukirengagiza amabwirizwa hambaye ubutungane, impuhwe n'ukwemera. Ivyo ari vyo mwategerezwa kugira mutaretse n'ibindi. Mwandongozi z'impumyi muminina ubutuku mukamira ingamiya. Muragowe mwabigisha mwe n'abafarizayo mwiyorobeka mwoza urwato n'inkoka inyuma gusa, naho imbere mwuzuye ubusuma mbere butagira urugero. Bafarizayo mwampumyi mwe, nimubanze koza imbere mu nkoko n'inyuma zizoheza zibe nziza. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere n'ibaruwa ya Paulo yandikiye abanyatesalonike, ibaruwa rya kabiri, turumvise ingana garutse kuri iki cyumviro nyamukuru kijanye n'ihindukira ry'umukama wacu Yesu Kristo mu buninahazwa. Yarakigishije ko aho i Tesalonika ariko mu makuru Timote yamuzaniye yakuye muri iyo muryango, arumva ko abo yavyigishije batashotse babitabura neza, kuko mu banyatesalonika bamaze kumva iyo nyigisho babona yuko umenga mbere muri bo batari bake no mu bakristo ba mbere babona yuko umenga Yesu azogaruka ariho bakiri. Ariko rero arigisha ibijanye n'ihindukira ry'umukama wacu Yesu Kristo, akagira bati none ko batubwira ko ari mukuza, kandi n'uyu munsi hariho amadini cyane cyane agwiriyemwo baba protestanti ba kera ataraba bubu bashasha umenga mbere baranabitinya. Sinza bonigeze kumva bariko barabacokoza bati baba protestanti bagwiriyemwo abanyamurenge basaba Imana bati bakirino bagowe babaye menshi, bagira bati mbega uzoza ryari mukama kudutora turuhuka imiruho yo kwisi. Ngo amaze kubatwara hariya muri Amerika no muri Canada bakaryoherwa n'amadola, bagaca babwira umukama mu ndirimbo bati buragumye hiyo ntituraheza kwama ivyamwa. Kwera baryohewe n'ubuzima, ngo buragumye hiyo ngo tubanze twama ivyamwa. Ugasangwa rero ico gihe caba Paulo yigishije hari abaca bumva umenga Yesu ari mukuza. Niko ndavuga n'uyu munsi abantu b'amadini mwamusanga babishimikira ko gose, hari amadini usanga bishimikira ko gose cyane cyane y'aba protestanti abanyene bakaze bakomeye gose, usanga bafise mbere n'ibintu byo kuziririza byinshi, kabona umenga bahakwa no kubikoresha kugira ngo abantu bahinduke byanse bikunze. Ukamenga Yesu araje nyene rahabanye ingoga. Nivyo ubwa mbere na mbere bw'ubwo iyo nyigisho nkuko za kubibona Paulo bitubwira, ntidushoke duca twemera inyigisho kenshi zizananye mu bantu bagize bati barabonekerwa barerekwa babwiwe yuko ageze araje agezaho hakujya kwikomine. Oya, Paulo yatubwiye ati igihambaye kuri ico kintu, kuko twese aragaruka akavuga yuko nawe nyene kumwezo yavuga ati ntimuze umusi n'isaha, agira ati vyakiremwe inyigisho ya Ecclesia. Mwumvise ingene abwira abanyatesalonika ku kintu nk'ico gihanitse kiri mwibanga ry'Imana, reka guca mushoka mwizigira baza babibabwira babatera ubwoba, ati kurikira. Mwumvise ingene yagize, kandi yabasomere ndabisubiremwo, ngo ntihagire uhagarika umutima, kandi ntimutega ubwoba n'ijambo bitirira mutima, bamwe berekwa mutima yambwiye be n'ijambo canke nikete bashobora kutwitira bemeza ko umunsi w'umukama uri mu gucika. Nihagire ubahenda no mu kantu na gatoyi,
kw'iki gihe barahendwa bagaca baja ngaho bakarya utwabo twose bati azoze twabiriye twabimaze n'imiburiburi twakuyemwe bitari biki. Aho n'ubundi abantu bona umenga babenga mu isi bakarya bakanwa kamenga ntibemera ihindukira ry'umukama wacu Yesu Kristo. Ngo Imana yabahamagaye kubera inkuru nziza twabigishije kugira ngo mubashe gushikira inahazwa bw'umukama wacu Yesu Kristo. Nuko rero bene wacu nimugumye umutima, kandi ngihari ijambo rikomeye yavuze ati bwa mbere kugumya umutima mu bintu bene ivyo, kudakoreshwa n'ikintu c'ubwoba, in peur panique. Hari ako bagasanzwe ko umuntu wese mugabo ico twita peur panique, ico usanga umenga wataye toute raison toute rationalité, wataye ubwenge bwose ntugishira ubwenge mu bintu. Ushobora gusanga nko mu université bamubwira ati kugira ngo wemereye zari mu kuza reka bakugorore bagucishe ku ipasi yakura amashetani akuvemo. Numva ko uyo muntu aba yataye akenge. Umuntu yize azica ari cy'umuyaga nkuba ko ari wowe ubucishaho ku mubiri kugira ngo bamwirukane nk'amashetani, gasanga umuntu yapayutse kubera ubwoba bw'ivyo bintu. Ugasanga bakuriye ko bakumaza utuntu twose kubera ubwoba bw'ivyo bintu. Kugumya umutima, Imana ntaho burya iyaga neza n'umuntu menga ntagifise ico bita mu gifaransa les facultés z'ubwenge bwiwe, umutima we n'umuzirikanye wiwe. Nukuvuga umuntu agikoresha kenge neza umutima no gushaka. Hari ibintu adashobora guhambya mu Mana, bugingo n'ivyo bisanzwe by'umuntu bwiwe byamaze kuzingazingwa, byamugajwe, byamaze nogira nti guhwikirwa n'ubwoba nako. Nimugumye umutima, agacongera ko kandi ati muzigame neza za nyigisho twabashikirije imbona nkubone canke mwikete ryacu. Za nyigisho twabashikirije. Wa muntu nababwire ejo yambaza ati ngo ni kweri iki ngo mwemera ngo amabaruwa ya Paulo ngo ni jambo ry'Imana kandi avuga ko ari we yigishije, ko ari we avuze atari Imana yavuze. Paulo akagira ati zijya nyigisho nabahaye ni Imana ibizibahaye, inyigisho z'Ekleziya ni inyigisho z'Imana. Iyo hageze kuri ico kibazo hoho byoba vyiza umuntu yo kwizigira inyigisho z'Ekleziya hako yo kwizigira umuntu wese aje arengana akamubwira ati neretswe, nabonekewe, nabwiwe. Ibyo ashobora kukubwira byose banzu bicishe ku kayungiro k'inyigisho y'Ekleziya. Ni wasanga bihura aho ni sawa, bidahura naho ugira uti ibandaniriza inzira yawe, nzoguma mu nyigisho y'Ekleziya. Inyigisho twabashikirije imbona nkubone. Kuri ivyo mbere usanga ijambo ry'Imana ribivuga mu buryo bwinshi buhanitse. Tuzobigaruka ko mu turiko turasozera umwaka w'ubutumwa, kenshi inyigisho iraza ngaho, ijambo ry'Imana rirashingira ngaho. Ariko umuntu abarumva aho yo kwishimikiza ico yo kwisunga kugira ngo ntazimire na cyane cyane bene izi nyigisho zihindukira ry'umukama wacu Yesu Kristo mu ninahazwa, iyo zisanze abantu bari mu bwoba bw'ubuzima, bari mu bibazo by'ubuzima nk'uko kwiwacu. Hariho abariko baratungishwa nk'akarorero n'ibitoro bagurisha mu magendu amafaranga bishakiye, nkabo ntibumva ko Yesu yoza, bagira bati ntibiriguraza buragumye hiyo, babitungiyemwo. Abantu bariko barakina amanyanga bayatungiyemwo mu gihe kigoye, ntiboshaka ko yezaza. Aho natwe turushe tugira tuti wopfumuza tukaruhuka, wopfumuza tukaruhuka. Murumva yuko imitima si imwe imbere y'iryo jambo. Hariho abantu rero bazi kubona yuko abantu baruhishijwe n'ibintu, agacazana inyigisho ishingiye ku bwoba kugira ngo usange banakumaze ko n'utwo warusigaranye, n'utwo wari kuragenderako akenge kakamera nk'akayonze. Paulo ati gumya umutima, isunga inyigisho y'Ekleziya, uzobona umuco n'inzira w'ingene utahura neza ico ciyumviro cihindukira mu inazwa ry'umukama wacu Yesu Kristo,
kuko ni icyumviro gikomeye gose mu kwemera kwacu, kuko nituri hano mw'isi nk'abayihezemwo canke nk'abazoyiheramwo, twemera yuko tugenda tuganwe n'inahazwa bwa Yesu Kristo, aribwo buri nahazwa natwe azotwambika tugahimbagwa gusangira nawe ubuhigwe budahera. Nagomba mu gusozera ngaruke gatonya ku buzima bwa Monika, na cane cane tububonamwo nogira nti ingabirano idasanzwe yo kwihangana mu gisabisho, cane cane ku bavyeyi baba bafise nk'abana canke abubakanye. Ushobora gusanga umwe arashaka gukurikira umukama, uwundi ntanavyumve, mbere akanamutesha akamumerera nabi muri ivyo. Monika yaragwanye intambara kuri izo mpande zose, araba umukenyezi azi guteramira ubukiriro bw'umuryango wiwe, umugabo wiwe, be n'umwana wiwe Augustino. Uyu munsi tusigaye tubona abagore bamwe bamwe umenga bitwararitse guteramira ibindi baho, ugasanga batwawe mbere n'ibintu vy'iteka ry'umugore n'umukenyezi bitarimwo na gato ubweranda n'umugambi w'Imana. Uyu munsi mugiye ku marezo muri ayo maproje bakabereka umukenyezi atacapfana n'Imana, apfana gusa no kugomba kuja hejuru, kuba umuntu avugangwa, umuntu w'imitsi ashobora no guhotora abandi, nawe nyene afata inko akarasa, agashobora kurasa undi mukenyezi yibungenze kandi nawe aziko ashobora kwibungenga. Kati uyu ni wo mukenyezi rero agezweho, umukenyezi yabanishije akambara ikoran, mahereni, ngomba kumera nk'umugabo, mbere gasanga nta kintu na kimwe arimwo c'umukenyezi ateramira ubukiro budahera bw'ubuzima bwiwe n'ubuzima bwabiwe. Igihe duhura n'abakenyezi be naba badufashe gusubira kwibaza ikibazo, igihe tuvuga Bikira Mariya, kwibaza tuti wowe nimbura umukenyezi canke umukenyezi wawe umushaka mu ishusho iyihe? Ego niko ntashobora guca asa muri vyose na Bikira Mariya, mugabo mu mutima umugenza, mu migenzo yiwe n'inyifato yiwe yomera gute? Uyu munsi aho usanga kenshi mbere umwanya munini w'ivyo twinjiza mu mutima wacu n'ubwenge bwacu, w'ivyo tunywako n'ivyo twuzako, tubikura muri ubu telefone, muri aya mahezo. Twitonde igihe Eklezia isubiye kudushikiriza ishushanyo y'umukenyezi mweranda nk'uyu, no kugira ngo ibatere ikibazo. Nimbura umukenyezi ushaka ko umukenyezi ameze gute imbere y'Imana? Ari mu ishusho yihe? N'umukenyezi amenya guteramira icubahiro c'Imana muri we n'ubukiriro bwiwe n'abiwe, cyangwa uri umukenyezi gusa uyo w'isi, umufeministe umwe nyene hageze ashobora gutera ingumu n'umugabo mbere akamutsinda akamuhotora, twese tugakoma amashi tuti ash, wewe uri umukenyezi yikukiye. Cyangwa uri umukenyezi ashobora gukiza ubu buzima amashetani buhanze atuma abantu batumva Yezu ariko araza mu buninahazwa. Si ikibazo c'abakenyezi gusa, hariho imisore mushaka kubaka, ushaka kuzana umukenyezi azomera gute? Hariho abubatse, abagabo bubatse, mushaka ko abakenyezi banyu bamera gute? Ko ari abantu bashikana mu rugo rwanyu ubukiriro bw'umukama, canke abantu batuma aho hantu menga hama hacanya agapiripiri kambuzi? Iyo turiko turahimbaza beranda nk'aba, si kugira ngo twibuka babayeho birenganuko, no kugira ngo umutima wabagenza mu gihe cyabo turabe ingene natwe twowakira mu gihe cyacu, ingene duhagaze imbere y'Imana.
ingene dufise imigenzo iyica nk'iri imbere y'Imana, aho tuvoma ikintu twiyubakamwo mu muntu wacu w'ico dushaka kuba, muri vision y'umuntu dushaka kuba. Umukama adufashe twese kugira ngo muri ubu buzima twame tumenya guteramira ubukiro bwacu naho bushobora guca hano hagoye, mbere n'ubukiro bw'abacu. Amen.